cyari igihe cyiza cyo kubona abandi bageze twipime natwe aho tugeze. Twabo iki cigwa nyamukuru nuko nawe twabonye ko urugendo rukiri rurerure. Haravuzwe cyane ko umugwayi w'izo ndwara ateza kuba hagati mu bugamba bwo kugira kubaka ubuzima bw'umuntu agwaye izo ndwara. Hanyuma twaravuyeho nuko kandi baranatwibukije yuko burya ugwaye izo ndwara so kuvuga ngo ari we yabitumye, bishobora gushika uwo wese. Ikindi nuko yabaye inama yo gutegura inama mpuzamakungu izobera New York mu gihugu ca Amerika mu kwezi kw'icenda ku mwaka, ico bita high level meeting ku mamaladi non transmissible. Aho hazoba umwanya mwiza wuko hafatwa ingingo zikomeye zofasha kugira ngo ihangire isi yihaye ryo kugabanya indwara zitandukira, impfu z'indwara zitandukira gushika ku 30 bishobora kuja mu ngiro mu myaka 5 isigaye kugira ngo dushike mu 2030. Twarahamenyeye nuko hari abantu bageze kure cyane, usanga igisata kijejwe izo ndwara zitandukira gishika no mu centre de santé, mu hôpital yo mu les hôpitaux de district, ugasanga ibiharuro bivyerekeye izo ndwara bafise vyinshi birimo harimo umuco. Ikindi no kongera ko nuko ibihugu bimwe byatweretse yuko bamaze kugira ico twokwita investissement kugira ashobore kuronka bijikwiye kugira ngo ibikorwa vy'izo ndwara zo zitandukira zibone gukorana umwete. Bamwe rero badugije ibiciro amatagisi ku bintu vy'inzoga, baradugiza amatagisi ku vy'itabi. Ayo mafaranga yose badugije ko acaheza agafasha mu migambi yo kugwanya izo ndwara. Ibikorwa vyacu muri Burundi NCD Alliance ibikorwa nkoramutima cyane cyane ko vyerekeye ubuzima bw'abantu babusindikajwe n'izo ndwara zishikira ari we wese. Igikorwa ca mbere nuko dufashanya n'abazigwaye kugira ngo bumvigwe kugira ngo bashobore kuronka ubuvuzi bukwiye, kuronka imiti ikwiye, kuzibirinda ivyo twita prevention kugira ngo abazigwaye bagabanuke, vyongeye abazigwaye nabo bareke gupfa n'ingoga, bashobore kugira ubuzima bwiza, bashobore kubaho, bashobore kuramba nk'abandi bose. Ivyo rero bija mu ntumbero y'ico twita objectif 2030 y'isi yose, isaba yuko igihugu cose cogabanya ubupfu bwiza buvuye kuri izo ndwara zitandukira ku rugero rushika 30. Ubu ni kuvuga yuko ubwo rupfu rw'abantu bapfa n'ingoga ruri hafi ibice birenga 70%. Ni kuvuga rero inkingi ni ndende, urugendo ni rurerure, ibikorwa ni vyinshi byo gukora, kandi bidakozwe nta kindi kizoza kibikora, nta kizoza gihindura ubwo bukare bw'izo ndwara, atari uko twese hamwe twogira ico dukora kugira tuzirinde, hanyuma dufasha abamaze kuzigwara ko bamenya ico bagwaye, bamenya umuti bofata kandi bakawufata batikokoye cyane, kuko bisaba uburyo bwinshi. Uko bisaba uburyo bwinshi niko umugwayi aheza agahererwa, ntaba gishobora kugura iyo miti, ntaba gishobora kuja kubona muganga, kuko niwe mugwayi agenda kubona umuganga kenshi. Hanyuma vyongeye ni wa mugwayi igihe tutamufashije ngo abone gukontrola izo ndwara ziwe, ataheza ngo ashobore kuronka uburyo bwo gukora ibindi bikorwa, nta nguvu abafise ubumuga. Rero ni ukuvuga rero twese hamwe dufashanije abo bagwayi baraheza bagashobora kuba nk'abandi bantu bose, bakaronka ubuvuzi batavunitse cyane, kandi bakabona kugira amagara meza, bakabona guterera mu iterambere ry'igihugu. Mu bikorwa vyacu dutegerezwa gukorana na leta, kuko na bwa mbere niba yaduhaye uruhushya kugira dukore muri iki gihugu, hanyuma twama turi kumwe nabo muri programme de maladie non transmissible, igiye gisata kijejwe izo ndwara. Turakorana imisi yose mu bikorwa vyacu vya misi yose, hanyuma tugafashanya kunganiranirana
kugira ngo ikibazo kiriho hagire aho kigeze kugira gitore inyishu. Yego byose bishobora kuba bitora inyishu nyene, mugo turahana ivyiyumviro, tugahana intambwe kugira ngo mbeheze tugire intambwe nziza mu gufashanya, kandi byaragize icyo bishikana cyane biraboneke ku migwi imwe tumaze gukorerako, cyane cyane nk'abana barwaye amadiyabete, hanyuma n'inyigisho zitandukanye zijanye no kubana na hypertension, kubana na diabete, kubana na asthme.